Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yohani Batista amaze gufatwa, Yezu azibugarire yigisha inkuru nziza y'Imana ati: umunsi washitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi. Igarure kandi mwemere inkuru nziza. Umunsi umwe Yezu ajanye inkengera y'ikiyaga cy'Ibugarire, abona Simoni na Andreya mwene wabo batera urusenga mu kiyaga. Nkako rero barabarovyi. Yezu rero arababarira ati: nkurikire nzobahindura abarovyi b'abantu. Buno nyene bata hano isenga zabo baramukurikira. Ateye imbere gatoyi abona Yakobo mwene Zebede na Yohani mwene wabo, nabo nyene bari mu bwato bariko barasana isenga. Buno nyene arabahamagara, basiga se wabo Zebede mu bwato we n'abamukorera bamuja mu nyuma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turatanguye kuzirikana mu bisomwa vya mbere amajambo y'Imana azananye mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Tuzorizirikana umwanya utari muto muri iki gihe ca liturujia gisanzwe twinjiyemwo, na cyane cyane nk'uko tuvyumvise aha mu ntango, ukumva ko ari baruwa ryandikiwe Abayahudi bari barabaye Abakristu, kugira ngo uyu mwanditsi abafashe kumva ingene ivyo bahora bemera mu idini y'Abayahudi, Abayuda, muzosanga muri ya Bibiliya nshasha babita ngo n'Abayuda. Yarabandikiye kugira ngo abumvishe ko ivyo imihango yose Imana yari yaremereye basokuru babo, bimwe vyose barangura mbere mu masabamana, mvuga nti muri liturujia yo mu bwuzure bwa kera mu idini y'Abayuda, ko vyose byarangukiye neza muri Yezu Kristu. Bikumvikana ko ashaka kubaha nk'inyigisho nkomeza kwemera ngo bakomere gose muri Yezu Kristu, kuko aho mu ntango siko vyaba vyoroshe ko baca bakomera muri Yezu Kristu. Wasanga umenga bacambigwa no kugomba gusubira inyuma mu ivy'idini y'Abayuda, ntibumva ingene ahubwo bategerezwa kuguma batera imbere mu kumenya Yezu Kristu, mu gushikama muri we no mu kubandanya bubakira ivyabo vyose kuri we. Ntibacambirwe kugomba gusubira inyuma, kuko biriya vyose babayemo mu bwuzure bwa kera vyari ivyo gutegura, vyari nk'intangamarara, vyari ivyo gucira inzira uwahavuye aza yuzuza vyose muri we. Imana ikarangura imihango yose yari yarabaraganiye. Tugire Kristo. Aho harimo ijambo rikomeye no kuri twebwe uyu munsi. Twese turafise ivyifuzo vyiza vyinshi vyo kuhigwa, kumererwa neza, gutunganirwa, ego kugira ubuzima bwiza bumwe nyene twese turota twifuza. Iyo turiko turavuga ko Abanyisirayeli barindiriye Mesiya bakama bamwiteze, bamwumva gutyo, nuwuje aje guhaza ivyifuzo bikomeye biri mu mutima w'umuntu, biri mu muryango w'abantu bagize igihugu citwa Isirayeli. Nibihe vyifuzo bikomeye biri mu mutima wawe, kandi ugiye uragerageza kuraba, umukamakazi arakwereka ko uko kuntu wibaza ko bishobora kuranguka biciye ku muntu ntaka, kuri politike y'inaka, urusysteme runaka, ku bantu bakomeye banaka, ku bantu bakoresha ubundi bubasha tutazi iyo bakura banaka, kuri shaka muvuge n'abasokuru, mushake muvuge bande bose, abo bose haragera igihe ukabona yuko hari ahantu bitagushikana, bidashobora kugushikana, bidashobora kurenga, kuko ico cifuzo gikomeye kiri muri wewe si kindi cifuzo
Imana n'umuhinga yakinyegeje muri ya shusho yaduhaye. Ni icyifuzo cyo kurondera gushusha n'Imana, gusa n'Imana. Ivyo navyo wishushanya ko naho vyo bifise ubwiza, ububasha, amafaranga, ubuhinga n'ubumenyi, naho vyo babikomeye umunsi nka intelligence artificielle, ntibishobora guhaza umutima w'umuntu. Kuko umutima w'umuntu mu vyo usonza vyose nta kindi kintu na kimwe gishobora kuwuhaza ngo kiwuzurize neza, kiwutekanye, atari uyu rero twumvise yatanzwe na Data ngo nk'agashusho kiwe koko, umwaka kaburi nahazwa bwiwe n'akaranga kiwe. Niwe muntu abushitse, niwe muntu turabirako kugira ngo tube umwe wese uwo Data ashaka muri ubu buzima. Urabiye ahandi birashobora kumara akanya gatonya, mugabo gacumenga biraguhindutse, birakudesevye, canke ukabihimba, kumva umenga urahera bimenyera bikitse nka routine, canke ugasanga biraguhindutse mu buryo bucanke buriya. Mbere nawe hakagira igihe ukirambira, kumva umenga haragira igihe ushobora guca mu bihe, umuntu arashobora guca mu bihe by'umwijima w'ibibazo n'amageragezwa, akagira igihe akirambira akibaza ati finalement none impera n'imperuka ndiho kubera iki? Ubwo ndiho vy'ukuri? Ubwo mukuza hano ku isi nimba ari Imana yandemye, ubwo naho yandemye yavyutse irushe iri stress? Imana ntiba stress, ntiruha. Ubwo ntiyihenze isanga nabayeho itanshatse, kagira igihe umuntu akibaza ibibazo byinshi. Uyu mwanditsi barakatwereka ati rero ni muri uyo twese dushobora guhazwa uko kumva ko tugomba gutunganirwa muri vyose. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ubuzima bwa hano ku isi nabwo nyene muri bwo ntibushobora kuduhaza gushika ngaho, ahubwo turabwakira nk'ababusangira n'umwana w'Imana kugira ngo aze atwuzuriza, azaduhaze ico cyifuzo igihe tuba duheje ubwa hano ku isi. Kuko n'ubwa hano ku isi budashobora kubumba icyifuzo kingana gutyo, arabucako kugira ngo adutegurire kuzoduhaza yahazogarukira mu bunini nahazwa bwiwe. Nico gituma twebwe mu kwemera kwacu ihindukira rya Yesu Kristo, tugire Kristo, ntitugiyumvira ngo dupape hazozira zotumara, ahubwo azoza kutuhoza, azoza kuduhaza, azoza azanye inkuru nziza kuri abo bose bashimye guhindura inzira y'ubuzima bwabo, ukwakira ubwami bwiwe, binjira muri iyi ntumbero twumvise imuhagurukije, akagira ati, agatangura ari ryo jambo atanguza ry'ubutumwa bwiwe cese. Aravuye mu kinyegero aho yarari mu buzima busanzwe, aratanga ubutumwa bwiwe. Ijambo rya mbere atanguje ni ijambo ryiza ry'inkuru nziza, akagira ati umunsi washitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi, igarure mwemere inkuru nziza. Mwemere inkuru nziza, nta kindi atuzanira ni inkuru nziza. Ariko ku batamwakira murumva aje si inkuru nziza. Ibaze iyo wagwanije ikintu kagwanya umuntu, umugabo kazubona uwo muntu agarutse ari waninahaye, ucunyika. Ucunyika kandi natari wakubwiye ati nyika ndaje, wowe nyene uriyumva muti ndakeneye kunyika. Ngo abantu bagwa mu muriro udahera, Simani babwira iti wewe genda mu muriro udahera. Bo nyene baribona bakagira bati hariya hantu si wacu, aho iwacu tubona ni hariya, ari janayo. Bivuga yuko nta numwe Imana iremera guta mu muriro. Umwe wese arimwo umugambi w'inkuru nziza y'Imana, arafise ikibanza hafi y'Imana. Iyo niyo Mana ya Yesu Kristo. Abandi nibo batana mu muriro udahera. Uriya mupati turamuzi ari mu muriro udahera, uriya mu muriro udahera ni uzi gutaya abantu. Iyo atari abantu badutayeyo nitwe tuwitamo, mugabo si Imana udutamo. Ijambo rya mbere Yesu amtanguje ubutumwa bwiwe ni
emera inkuru nziza, Imana iragufitiye inkuru nziza, ariko iyo nkuru nziza ikazanana nuko umuntu yigarura. Iri jambo ryo kwigarura, tugire Kristo, jambo ryo kwigarura nari gufata umwanya nkari basubwa narizirikanye gose muri Radio Maria. Ni jambo rikomeye cyane kuko Radio Maria mu bintu ikoreramwo nivyo, intumbero umurongo wayo no kumenyesha inkuru nziza yo kwigarura, l'évangélisation pour la conversion, naha yabikuye. Iyo tuvuze rero kwigarura nitubone gusa hariho iyo ntambuko ya mbere, tuzobigarukaho ngira ngo kumbure mu gihe kikarema neza. Hari iyo ntambuko ya mbere y'ugukebanuka, wari kurafata inzira itariyo y'umwijima y'umuriro udahera, ugahindukira a 180 degrés, ugahindukira ugafata iyindi nzira y'Imana. Iyo ni ntambuko ya mbere. Mugabo hari iyindi ntambuko ya kabiri muri uko kwigarura. Ni ntambuko musanzwe ku kwigarura Yesu avuze nukwakira intumbero nshasha, dynamisme nshasha ya mutima w'Imana, abanza kudukura mu bintu bibi byariko bitujana mu gaheza, akatujana mu neza, ariko ineza idaca yuzura, abandanya dukurizamwo muri uko guma twigarura, tuguma tuvoma ingoga n'inguvu mu kuguma turondera gukura ikibi kidusazisha, tukinjiza icyiza kiduha ingoga zo gukura no kuguma dutera imbere mu ntumbero y'ubwami bw'Imana. Munagafata intumbero y'Imana, kuko hari abantu benshi n'uyu munsi Yesu yoza asanga mu vy'Imana akababwira ati igarura ubwa mbere mubanze musubire mugire iyo option fondamentale y'ukugaruka mu Mana. Hanyuma umuntu agacaza arabandanya rero avuma muri uko kwigarura inguvu nshaje zuguma garuka igihe cyose, kuko birashika umuntu agasubira akagwa, akigarura akivyukiranya, akaronka inguvu nshaje zo kubandanya, akarondera kandi inguvu nshaje zuguma atera imbere mu vyiza vy'Imana, ingabirano z'Imana. No mu buzima ru Kristo utemeye kuguma atera imbere, asubira inyuma agasanga yarasubiye kugwa. Birimwo rero izo ntumbero zibiri. Iyo ntumbero ya kabiri hari gihe tutayumva neza, unakibaza ati naramaze kwemera, naremeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanje, birakwiye? Ntibirakwira. Uzogumukenera kwigarura guhoza ko gushikaza hindukire mu buninahazwa. Tureba no mu buzima bw'aberanda n'igihe bacikana kumva umenga barumva ko ari ahantu bataruzuza bakatakambira Imana ngo ize ibuzuze. Kabona yuko umuntu umenga inyota ntirahera, gusaba Mukama kugira ngo iyo nyota n'ubundi nitwibaze ko yaheze, nitwihenze kwiheze, kuko twiyujuje kumbura ibindi bintu hano tukijunga hamwe isi tukibaza ngo turakwije. Oya, tuzokwiza neza ari uko dusangiye nawo buninahazwa. Muri iyo ntumbero nyene yo kumenyesha inkuru nziza y'umukama izanye ubwami bw'Imana iwacu, hari ibintu bibiri tubona bikomeye kuri Yesu Kristo. Ubwa mbere ngo yumvise ko Yohani yafashwe agatabwa mu ibohero, nawe agaca haguruka. Hari ikintu ngaho tuzirikanamwo gikomeye cyane, twihwezamwo Yesu Kristo, kuko burya nkuko nariko ndavuga mu mwanya uheze, dutegerezwa kuba hari uzaturarabira ko tukagerageza kuraba ingene duheza tukamwigana mu buzima bwacu bwa guno munsi uko bumeze. Yesu murazi neza yuko Yohani Batista yamushingiye intahe akanamwereka abantu, mugabo Yesu ntiyaciye ashika musita amubwira ati mbisa rero ubu nije shikiriwe, have. Aramurindira, arasozera igihe ciwe uko Imana yabitegekanije. Yesu yamaze no gushingirwa intahe ikomeye na se wiwe, ariko akarindira igihe nyaco cuko we yinjira mu butumwa bw'icese atarinze gusita Yohani Batista. Ubwo ivyo bintu turumva ivyo bintu cyari cyo kumenya ko ubutumwa bw'Imana tubusangira mbere no mu kubutangura nawe nyene
ntabukora wenyene, acarondera abantu basangira ubwo butumwa, ukaba nk'umuryango we wa mbere n'uwayo ya mbere, abatumwa agaca atangura kubatora. Ntashimye kubikora wenyene, ariko araduha akarorero. Hari abantu ubona mu butumwa no mu buzima bwabo umenga babaho basita abandi. Umuntu ashaka ko ubwami bw'Imana buzanana mu buzima bwiwe, amenya guha icyubahiro uwundi, kubaha igihe cy'uwundi, kubaha umwanya w'uwundi. Mbere ukabona Yesu Kristo ko yitwararika kumvisha abantu icyiza gikomeye kiri muri Yohane Batista, akanamukeza mu bandi. Uritondera umuntu wamusanga umenga umwanya wose aguma azana ibibi ku bandi, ntazi kubaha umwanya w'abandi, aguma agomba gusita abandi, agomba kwerekana yuko aho hantu ari wabishoboye byose. Hari ikintu cy'ubwami bw'Imana kitaba kirimo, kumenya kubaha igihe cy'uwundi, umwanya w'uwundi, ineza iri mu wundi, kubaha iteka rya mugenzi wawe. Naho wowe umusumba Yesu yarasumbana kure Yohane Batista, naho wowe umusumba rwose bingana gute, kumenya kubaha uwundi n'umwanya wiwe. Bijya mwana mbo ba nyapolitike bitwaza ngo agateka kazina muntu, ntavyo bazi neza. Ubimenya neza nuba rimwo uyu yaje asubiza iteka abantu, akumva ko ategerezwa kubaha umwanya w'uwundi, ubuzima bw'uwundi, iteka rya mugenzi wawe. Ubwo urahimba gihe wumvise ko mugenzi wawe atewe iteka, cyangwa ucusukamwe ivyondo. Ntimumuzi, nije ndamuzi murambaza. Kubera ishyari, kabona ingene abantu n'igihe baba basangiye ubutumwa, umwe aragenda kwinjira mu bw'uwundi akabwonona kugira ngo abandi nibaza babimuteko, kandi ugacuza nga dawe wa twese mukamaka kora turi kwenda nde tihenda aho batakuzi. Uheje gufata nabi mugenzi wawe mu kuba ku bwami bw'Imana, ugaza kubuhenda Imana ngo dawe wa twese. Niba bivuga usaba ikigongwe aho ni vyiza, ariko guca wihenda ukiyorobeka, ubu uri kurihenda wowe nyene. Turahenda Imana, mukabisi tuyihenda Imana, nitwe twihenda. Yesu agaca atora n'abandi bigishwa. Ubwami bw'Imana ntibwubakwa n'umuntu umwe, naho yoba akomeye gute. Yesu yarashimye ko bucika, kandi nivyo umuhamagaro n'umwe, ariko ubutumwa, ubuzima n'ibikorwa bigashirwa hamwe, bikazirikanwa hamwe, bigatwarirwa hamwe mu muryango, kugira ngo umuryango ube akaryo kaho umwe wese aheza agatera imbere mu ngabirano Imana yamuhaye, akongera kandi agateza imbere umuryango wose. Hari abantu bari mu ngabirano nyinshi, mugabo kuko mu muryango tutamenye kuzibona ngo tuziha akaryo zisokoroke, zikore, tuzubahure, tuzikure mu gutinyatinya. Izindi nazo ngo tuzibanze tuzituture, tuzikure nk'amanyama y'ukwiyemera kutariko. Ugaca usanga ibintu biratwononekaranye, ugaca usanga biratuje kubona ikintu gishasha Imana yari ituzaniye. Iyo ngabirano igapfa, uyo muntu agapfafana, n'umuryango ugapfafana. Dusabire na cyane cyane abantu bose bagejwe kurongora abandi, kugira ngo bamenye mutima bahe ingabirano ya discernement yo kubona ingabirano nziza nyinshi zinyegeje mu b'Imana iba yarabahaye, kugira ngo mu gutunganya ubuzima bw'ivyo barongoye baha akaryo keza izo ngabirano gusokoroka. Kandi iyo zisokoroze zigakora neza, zigatunganya ibintu neza, zikagira ibintu vyiza, zikubako ku bwami bw'Imana, bihindukira gutegwa amashurwe umukuru kandi atari we yabikoze gusa, yarabikiriye inzira, yabikoranye n'abandi. Kandi n'umukuru mwiza nuyo agira ibintu ku buryo bw'uko ingabirano ziheza zikaronka akaryo, ku buryo naho yopfa giturumbuka canke akagenda, ibintu bibandanya bidaca bisenyuka nuko agiye.
hari abantu ubona ko bubaka ibintu bikomeye mugabo bakabyubakira kuri bo, ntibari ko barubaka ubwami bw'Imana. Muri buke yatemanyaje y'umupatiri ngo yigeze kubona agiye kugwa ahantu agakoma induru, hanyuma ngo yumva ijwi ry'umukenyezi rivuze riti mugirire ikigongwe, ibuka ko yabaye umusaseridoti wawe. Azamva ijwi kigabo naryo rivuze riti mafu, yabaye patiri kubwiwe ntiyabaye patiri kubwanje. Subira umumakanya gatonya ndamugerageze. Akangutse ati mishapure ngaho. Ntiyigera avuga ishapure na rimwe. Urashobora gusanga no mu bintu by'Imana ubibamwo kubwawe wenyene, ariko Yesu atari ushaka ko yumvikana. Umunsi umwe twotangara nabi tugira tuti ujya muntu murazi ko arabo deja Yesu yavetsa agira ati harabazo bagira bati wewe wahora wigishiriza iwacu, twarirukanya amashetani ku izina ryawe, twaravuze ijambo ry'Imana n'inyana ziracibiziriko ku izina ryawe, wahora usororera iwacu kwa jere twaratujyana, genda sinzi iyo muvuye mwa nkozi z'ikibimo. Kuko ivyo vyose ntimwabigize kubw'ubwami bw'Imana, kubw'umuryango wose w'abantu ngo bamererwe neza, mwabigize kubwanyu. Nkabimwe uyu munsi hari abantu uza wumva kuko begeranije amatungo menshi baguma bagura n'amatongo y'abantu bagira bati igihugu kiratunze, utunze wenyene abandi ntibatunze, waraguze gutwaho twose wabataye hanze. Ivyo vyose wabigize kubwawe wewe wenyene, ntiwari koba kubwami bw'Imana, wari kuri sakara wenyene, ntiwigeze wubaka ubwami bw'Imana. Buha ikibanza uwundi beri Imana igakenguruka uwemera kwigabaniriza ikibanza mu by'ubuzima hanze kugira ngo abandi bagukigwe. Kandi iyo yaguriye abandi benshi ntiyigera buraho yagukigwa, ahagiye hose arakigwa kuko yamenye kwagurira abandi. Dusamukama kugira ngo dusubire tugaruke muri iyi minsi twinjiye muri iki gihe cyitwa ko gisanzwe, gusubira kuzirikana ivyo twita les valeurs du royaume de Dieu. Mu kubizirikana tuve mu ruhendo rw'ibintu dushobora gusanga twarazimiriyemo twibaza ko turi mu vy'Imana, ariko bidashingiye ku mushinge w'ingingo n'ingeso koko z'ubwami bw'Imana. Niho tuzoshikira ivyamwa Mukama twiteze ko. Mwese ndabipfurize yuko nubundi iri jambo ry'Imana ryo kwigarura ryo kwama rikomeye muri mwebwe, kugira ngo inkuru nziza ibabemwo kandi yubaka ubwami bw'Imana aho Imana yabateretse hose. Amen.